umukuru w'igihugu cacu ciza cyo Burundi tumutakambira. Twibaza rero ko yuko amakete yoba atamushikira. Nukuri turamusabye. Turamufukamiye. Turabene igihugu biwe nadukure mwibi bintu. Tukaba dutakambiye n'umutambukanye wiwe. Arazo kuntu iyo umwana ari kararira kandi arareze imfubyi. Arazi ukuntu umuntu iyo ashonje ukuntu atakanga ukuntu umwana atakanga. Tukongera tugatakambira umuhuza w'abarundi n'umushikiranganje wa mbere. Baze badufatira iki kibazo mu ntoki tuje mwibarabara. Kuko mwibarabara bariko barakura abana mwibarabara batishoboye. None bagomba dusubireyo. Kuko ngaho inyuma yaha nta hari tubona twoje. Mba mu nzu mpanze kandi nariha amafaranga nkuya. Eheraba n'utubumba rugo tugize turime. Ngutwo baratwikoreye. Ni muranka uko muri abavyeyi n'ukuri umukuru w'igihugu arabe nise w'imfuvyi n'abapfakazi. Arabe arungika abantu badushikira aha hantu by'ukuri. Azarabe amarire y'abakecuru. Araba amarira y'abana batoya imfuvyi tureze azadufashe n'ukuri kugira turabe yuko natwe tworiha amahera y'amabanki y'abandi. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cyane hafu burari igihumbi. Umve tubahonje. BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cyane usanga mw'amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo mari imyaka 20. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabijya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahotel, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cyane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. Kuva mu kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2024 ikigo cy'igihugu kijejwe ibidukikije OBPE camenyesheje abanyagihugu barangurira imirimo mu ruhongore kama rwa Rusizi kudasubira gukorera y'igikorwa na kimwe kuko imbibe z'ugo ruhongore zashinzwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka wa 2011 zari zitanguye kubahirizwa. Twebwe itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 aho abandi bariye umunsi mukuru wa bonane, twebwe twari mu maganya kuko twagiye tubona abantu bazana amaborne baza gushinga bashinga mu ndimiro z'imiceri. Izo ndimiro z'imiceri bakagendana amaborne, abantu indiri n'indiri bikoreye amaborne mu miceri y'abene gihugu, bakafata amasuka bakarima umuceri bagashinga iborone. Muzi ukuntu indimiro z'imiceri ukuntu zigoye. Nagira rero mvuge esware ya gatoyo yo ngaha mu Kagaragara kuko hari abantu bahitiranya. Twebwe mu Kagaragara ngaha tuvuka ngaha. Turimvukira zo mu Kagaragara na matongo yacu. Si ukuvuga ngo turasangiye ikibazo na Cabiza canke n'ahandi. Twebwe tuvuka ngaha, twabaye ngaha, twebwe nditwe twakiriye ibidukikije. Ibidukikije byabayeho muri 82 natwe twabaye ngaha. Jewe navutse nisanga ndi ngaha nguko abandi bavutse bisanga
baba mu matongo yabo basigiwe na base. Nico gituma rero twebwe twaciye tumaramara tubonye ibibaye. Twebwe mu kuva ngaho ubwa mbere batubwira yuko ari umutekano muke, ati nimuve ngaha mugabe indimiro zanyu mubandanye muzirima, kuko ico gihe harabaye n'amatati kushikaho tuja kwitura umuhuza nyakubahwa Edouard. Turanagera no ngaha mw'iki giti c'umwembe bazananye n'umushikiranganje w'ibidukikije, turamwereka amazu, turamwereka uyu mwembe. Edouard niwe yaciye abaza ati mbega ganyakubahwa mutwara OBPE, uyu mwembe tuwubona kumaze imyaka 50 irenga canke yoba irenga kure, mwebwe mukaba mwaje muri 82 musanga bene gihugu ngaha, nimwe mwobimura canke nibo bobimura? Mu nyuma we mu ncamake yarabuze icahasigurira. Mu nyuma niho baca bavuga ati kumvo y'umutekano nituhapfe. 2010 ntihenze, hari 2010 sino amatariki niyo yongora. Hanyuma rero nkaca mbandanya mvuga nti twebwe ngaha bakeneye kumenya neza umuco wo ngaha nibagende mu ntara. Intara niyizi ibisagara ukuntu byagiye marisasuma kuva kera, twaguma tugirira amarisasuma mu ntara. Bakeneye nibaze barabe ibi biti by'imyembe. Ibi biti by'imyembe ntivyiteye, byatewe n'abene gihugu. Bagende ku ikarata yabo ya OBPE iriko amahegitari yacu nkuko badusanze ngaha, none bagomba tukora iki? Twebwe rero ubu igisigaye kuko tumaze kwandikira umukuru w'igihugu cacu ciza cyo Burundi tumutakambira. Twibaza rero ko yuko amakete yoba atamushikira. Nokuri turamusabye, turamufukamiye, turabene igihugu biwe nadukure mw'ibi bintu. Tukaba dutakambiye n'umutambukanye wiwe, araza ukuntu iyo umwana ari kararira kandi arareze imfubyi, arazi ukuntu umuntu iyo ashonje ukuntu atakanga, ukuntu umwana atakanga. Tukongera tugatakambira umuhuza w'abarundi n'umushikiranganje wa mbere baze badufatira iki kibazo mu ntoki tuje mwibarabara, kuko mwibarabara bariko barakura abana mwibarabara batishoboye. None bagomba dusubireyo, kuko ngaho inyuma yaha nta hari tubona twoje. Hariho abantu bahawe amaparasera mugabo imiryango ntiyahawe yose. Hariho ababuze mugabo kubera bavuga ati izindi miro barimwo bararondera bazokwigurira, bazokwiteza imbere mu izo ndimiro zabo, taco byabatwaye. Mugabo nk'ababa ngaha abo bararonse n'inkica gatatu. Ngubu kubona bashinze amaborne kuko tubirabira n'ubushize burya ahose hari abene gihugu bo mu kagaragara. Mugabo igihe rero batukuriye ngaha baca bavuga ati n'imiburiburi nimugeze ngaha. Abo nyene abakozi babo nibo bagaruka kukotesha imirima. Mwabonye imirima y'ibigori, y'imyumbati, abakozi babo nibo baca baza kukotesha. Tukavuganya rero tugasaba dushimitse nyakubahwa, n'ubu turamukomeye amashi nyakubahwa adushirire ikibazo cyacu neza. Nta wundi dushize imbere niwe adufate mu mugongo, kuko aha kw'isi havuye Imana haza umukuru w'igihugu natutezurire adukure mwibarabara, kuko abana boca bapfa n'inzara, kandi ari we muvyeyi, kandi ari waduhimiriza. Kuko jewe ndiko ndibaza mu myaka mfise nta mukuru w'igihugu yoba yaratumye aba bantu kugazagura imiceri. Oya,
nabamutwarira nabi nta nyakubahwa umuvyeyi azi ukuntu yama nawe isuka imubabaza yo kwemera abantu ukuntu baje umenga ni imvura bagazagura imiceri ndukuri nabamutwarira nabi turasabye abene gihugu bato nguko yama bashigikira kandi turazi ko abashigikira natwe dushigikire nkabiwe ariko abanyagihugu bagumanye umwizero ko amatongo barazwe na basekuru batazobuzwa kuyarimamwo kuva mu ndwi zibiri ziheza ariko umunyagihugu ahejeje kwimbura ivyo yarimiyeyo abwirwa ko adasubira kurimirayo. Byatanguye 2010 niho byatanguye aho abasoda n'igipolisi cavyutse umutwenzi gikorotira amazu yose yaba y'imiryango yaba aha mu kagaragara bamaze gukorotira bavuga yuko ico umuntu asohokana ari catwara abantu batwaye ivyo nyene basanzwe bafise hari abahahombeye ingurube abahahombeye imbata inkoko zari zihari nta wasubiye inyuma guhindukira ngo araje kuraba ivyo yaratunze twagiye dutwaye ivyo dufise rero muri ico gihe twarituye umuhuza w'abarundi arahashika amaze kuhashika vy'ukuri ahamagara umukuru wa OBPI arahaza aramubaza none iyi miryango mbona ngaha niki giti c'imyembe ubona hagati ya mwebwe n'abene gihugu ubona wari kwirukana uwundi arinde hagati ya mwebwe OBPI n'abene gihugu nibo bategezwa kubirukana ariko nitwumva ingene OBPI yari yije kwirukana abo yahasanze kuva mu 2010 nubwo twari twagiye twaraza kurima kandi nta kibazo cari gihari nubwo twaba mu mahema kuko ico gihe bamaze kudukura ngaha twaciye dugenda kuri zone batubambira amahema niyo twabamwe hama birashika tukabandanya kuza kurima ya mirima yacu tukimbura tukayirira hamwe kuri zone mu nyuma rero niho baje batwereka aho dushobora kuja kuba hariho bamwe barose amaparasera n'abatayarose naje ubwanje ntayo narose kandi fiseho inzu n'ubu ndapanze kandi amahere kuri hiyo nzu nayakura hanyene muri ino mirima yo mu kagaragara igiduteye amakenga kuri ayo maborne nukuvuga yuko hariho urubibe rw'abene gihugu na parki ubu rero parki yararenze gwa rubibe rwayo gwinjira mu mirima y'abene gihugu twebwe twari dusanzwe ari dutunze baca bashingamwo amaborne kandi baca bagirwa ko bavuga ko atawusubirayo n'abarinzi bariyo barabirukanye imirima yose aho bagiye bashinga amaborne bagiye baraharima imiceri yacu n'ubu uye twahomvye cewe banaragiye kuko ico gihe ntibatwemera harageze igihe batatwemera kwinjira muri ya mirima yacu bakazana abantu babakotera bakabaha amahera mu nyuma nanje ndabegya ndababwira none jewe nanje nkeneye kurima mubona vyogenda gute baca bansaba 600 urupapuro ndarufise batwandikiraniye nabo kandi baransinyiye hama mu nyuma ndabaha ya mahera ceca ndaza kurima maze kuza kurima ho hose nubwo naza kurima nari nandikiye umushikiranganje ubwira turabe ico yo dufasha mushikiranganje aca mu rupapuro gwemeza ko tworima twubahirije amahegitari 10,000 twe duca turima hantu hacu bwite twavukiye rero ubu twagiye tubona baza gushinga amaborne sinzi yuko ari kubera yuko batakironka amahera yo gukotesha ntavyo turamenya n'amasuka bayatwaye baca bagurisha ntayusubira kubona utabahaye amahera nukuvuga amahegitari y'abene gihugu ari bo twebwe dufise ihegitari zingana n'igihumbi n'390 nizo hegitari z'abene gihugu ubu rero izo hegitari zose parki yacize itwara ntawo dufise ubu twikoreye amaboko ku mutwe twe tugomba dupfinza n'inzara n'abana cyo dusaba turasavye n'ubu turatakambiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nukuri turatakambye kugira ngo yumve twebwe amaborogo twebwe abene gihugu arongoye kuko nta mwana asaba umuvyeyi umukate ngo amuhibuye nukuri turamusavye yuko yo twumviriza kuri iki gisabo cacu cya matongo yacu kuko niyo yaradutunze twoca tuja mu mabarabara hamwe OBPI yo yagumana nta handi hantu dufise amarondero yacu na hanyene muri iyi mirima kuko harimo bamwe bize n'abandi batize twese twahurira muri iyi mirima kugira ngo tubesheho ya miryango yacu kandi murazi ikitubeshejeho mu Burundi tubeshejweho n'uburimyi n'isuka nukuri turatakambye yuko yo twumviriza kadukura ko OBPI urubibe rwayo rwa OBPI rurahari kuva muri 1982 urubibe rugabura bene gihugu na OBPI ruriho bararurenze bija matongo y'abene gihugu turasavye yuko yo turungikira umugwa tawuhagaze tukawereka ukuri tukawereka naho OBPI yacisha naho yagaburanira n'abene gihugu ningo
496. Mugabo muri izo ngo nukuvuga mvuze bivanye no ku gisokuru cacu. Natwe abana bavyaye murumva yuko turi benshi, turarenga hafi 1000. Turi benshi cyane. Urumva iyo miryango yose ubuye iri mwibarabara. Twarituye mu stanteri wacu yatubwiye ngo mudashoboye kwivugira ntimumbaze. Twarituye nyakubahwa buramatare wacu y'intara ya Bubanza yatubwiye nti jewe mudashoboye kwivugira nawe nyene ntimumbaze. None ko ari bo batujerwe kandi turabana babo badutaye nde baduhaye nibatwere kandi baduteguriye kugira ngo tuve muri ikama yabo bavuga ko ari ya park. Batwere kandi matungo baduteguriye abariyo tuja kurimira ya miryango yacu. Twarituye umushikiranganje bwa mbere aratwishura tubya ko twubahiriza amahegitari 10,000. Izo hegitari 10,000 twebwe aho twibaza yuko haca twarahubahirije. Gushika no mwanya niyi saha twebwe aho tuzi nk'urubiye rwa park ntaho tuja turahubahiriza kuko natwe turemera ibidukikije. Nitworenga mu bidukikije kandi hari himbibe zitugabura. No kuvuga n'umukuru w'igihugu twe twaramwandikiye tumaze kwandika ituro 5 nta nyishu nimwe turabona. Baraharima bose twaharimira kandi hari hadutunze. Hari mirimo myinshi kuko dukura kwibarabara tukageza hano ku Rusizi niyo twagabura na OBPE. Ngaha kuva kera twarima imiceri tugomera mpanda n'amazi. Mpanda twayigomeza ibihunda. Gushikaho rero turonka imfashanyo baraza baratwigisha amakoperative ukuntu habayeho tuca twitabira kamo k'umukuru w'igihugu cyacu cyo Burundi yavuga ati mwese nimuje mu makoperative. Hari amakoperative 6. Aha hariho umuserege wubatswe ku birometero 6 uvuye ku ikaburimbi utuvomerera amazi. Hari kibanda, hari imashini za kijambere. Ibyo byose hamwe izindimiro zogenda bica biba futi. Kandi nibaze neza yuko iryo ryari terambere igihugu. Twebwe rero ico no kwizeza abo dusangiye iki kibazo ntibihebure. Umwami twituye n'umuvyeyi aratwumviriza kuko ndakivuza ugo kuko hari habaca baca mu bagize ngorane bakababwira ibi nabiriya. Nibihangane dutege amaso umuvyeyi wacu tutakambiye ntibacike intege bashishikare kwizera kandi ndaze yuko n'umuvyeyi azodushira mu kiganza ciwe nta mwami asabwa hanyuma atere amabuye uwo musabye. Abagize ngo baratwaye y'amasuka nabo barazakwa n'igisirikare gicungera urwo ruhongore. Uyu numwe mu bahoze baba mu Kagaragara. Bamwe nk'ubuko bariko barakura y'imiceri ko baca bagadika ubwo nyene nayo ubu rero ukurayo ubu ntasubira gukora. N'igisirikare kivuga ati n'isuka bayibonye unayigizeho nyene igihe baca bayikwaka. Ndaharimiye imbumbarugo, ndarima ibigori canke imyumbati canke ibiharage n'umuceri. Jewe bansohoye cyane nyene gose kandi jewe narinda harereye abana 8 nabigisha bose. Abana bose 8 bari ku ishure kubera iyo mirima. Ariko ubu bahanyatse abo bana ishure badoca bahagarika nibazosubira kwiga kubera ko nahora ndabigisha amaherana yakuraho nyene mu izo ndimiro. Abana badoca bahagarika kwiga kuko nta na se wabo jewe mfise amfasha. Jewe narinda bareze uko nyene ndi jenyene. Jewe ico nariko nasaba n'ukuri baturekere muri zindimiro zacu turime kugira ngo dutungiye imiryango yacu kuko biratugoye kandi nabo nyene barabizi ko uyu munsi nta muntu ashobora kubaho atarima ngo bikunde. Tubadukuye hano hantu tuzoca twangara nivyo namye mvuga jewe babishinga mbona ivyo biborne ndababwira nti none ko mushinga ya maborne twe tuzoca tujahe n'abana bacu. Abana bacu bagende kubibisuma bahora bari ku ishure biga bave mu ishure baje mwibarabara ni bamandi baca bavamwo inkozi z'ibibi bakavamwo ibisuma. Nimuturekere hano hantu hacu tuharime. Batubwiye bati ivyo by'abana bawe urimenya. Nukuri jewe narababaye navuye aho hantu mbabaye ndagenda ndavuga ati nukuri jewe ico niko ndabona coco nimba kuko bambwira ngo n'umukuru w'igihugu yabatumye ngo niwe yababwiye ngo bari kumwe n'abasoda ati n'abajeje umutekano babona barahari. Barambwira bati rero wewe ivyo by'abana bawe ni wimenye n'abana biwawe. Uvuga none tuzoca tujahe twe tuzoca dupfa
ngo nimwapfa ngo akaburi ni kari hajya ngo ntukabona nukuri jewe ndasabye nukuri mudufashe badufashe nukuri badusubize imirima yacu kugira ngo dutunge imiryango yacu turiho turi ntabwa abandi bari harabapfakazi hari abasoda baguye ku rugamba bari abavyeyi barimya batunze abana kubera ino mirima hariho abasoda bataye abagore babo turimwo ngaha nukuri tureze abana turi ntabwa abandi turabapfakazi badufashe nukuri badufashe twebwe imirima yacu ntigende bazoba bakoze ubu rero umwiheburo ni wose mu banyagihugu bahoze babaho mu kagaragara ubu bimuriwe hakurya ya Buringa umwe yaronswe itongo ripima metero 15 kuri 15 ubwo bagwishi cyane inzara zashitwicana twandaka dusanzwe dushonje ngumva hoho ni urupfu gusa abantu benshi turafise amadeni twaka mu mashira hamwe ndetse tukinjira no mu mabanki mu gihe jewe nanareze n'abana kandi hariho benshi ngaha babakenyezi bareze abana n'imfuvyi tuzireze zafashwa n'iyi mirima mu gihe twarima imbumba rugo tukarima n'uyo muceri tukaja muri banki cyangwa mu makoperative burya bushira hamwe buto buto tukakingurana ubu nta kintu na kimwe tugifise aha abavyeyi twafasha amabere abana turiko turiyumvira aho tubashira ndetse nuwo watoreye akadeni ubu ariko aravuga ati jewe banki ati mwebwe mwaduhaye ingwati bidashoboka atarizi wanyu abo barimyi atakindi kibatunze basaba leta y'u Burundi kubangira gushira mu ngiro iyo ngingo canke kuyifuta burundu bitabaye ivyo bakabaguriza handi umva umenga bari kureka iyo ngingo bakaba bayibangiriye canke bakayihagarika burundu abantu dukabananya turi mu nkoko rusanzwe tuharimira bishese bakaduha handi urumva leta n'umuvye barakoze uko batugurije hamwe kwa letori ubuzima burabananya ko tuba turotse handi tubananya turima umukuru w'igihugu akaraba nkuko ari se Barundi ari umuvyeyi ari we dufise akadushikira kure mu gihe yavuze ati umunwa wose uronka icyo ufungura umufuko wose uronka amafaranga none nk'ubu tuzoronka amafaranga by'ukuri tuyakuye he uwo munwa uzoronka icyo ufungura gute mu gihe n'ibigori bajamwo bagatema iviringanya bakaranda hariho ahantu baranduye ihegitari y'iviringanya nukuri se Barundi narabe adufashe kuko bamwe turi ntabwa abandi turareza abana Jeffis imyaka 47 ubu rero ngiye kunamana gose ince shika hasi kubera ko ndavye imfuvyi ndeze narindeze je wagaparasera kiwanje ngakarya ni hajya hari ikigazi nta n'umwana nta nakantu nakabampaye Jean-Bert Kibase yatunga imana arongoye ikigo kijejwe ibidukikije OBPE agenda uruhongore rwa Rusizi muri Munyonyi umwaka wa 2024 yari yatahuye uwo mwitwarariko w'abanyagihugu twasanze abene gihugu bari bafise amatongo imbere ko ruhongore kama ruhazi ico kibazo naco yabajejwe intwaro barafise abazogishikiriza hanyuma kikumvigwa bazoheza batubwira ikindi ko gishobora gukogwa mugano ubu twafashe yuko ahimbibe ziri mu itego ry'umukuru w'igihugu wa 2011 zica ari tuzoshinga akarimbi abahinga mu bidukikije basanga uruhongore kama rwa Rusizi rugeramiwe n'ibikorwa by'abantu aho kare gwapima hegitari 1010 ariko ubu rupima hegitari zirenga gati 5000 bakabona ko amategeko yo kubahirizwa Inosa baningwa n'inzigo n'umuhinga mu bidukikije ibiterwa byose ibitwita mbumba rugo birarimwa imbere muri ugo ruhongore muri avyo rujya ruhongore ku gice cago ugenda mu ntara ya Cibitoke naho ngene muzosanga ugo ruhongore rurarimweko ivyo kandi muca mumva ko binyuranye rya tegeko risubiramwo itegeko ryashinga rujya ruhongore rw'2000 gafiko naryo ryasubiwemwo mu 2011 urukoko ivyatsi bita marege bitaba handi hose kwisi ubu biragiramiwe utibagiwe n'ibikoko biri muri urwo ruhongore nk'uko abahinga mu bidukikije babivuga abo bahinga kandi bemeza ko Burundi busigaranye uburinganire bwa hegitari zirenga gati 172 z'amashamba harimo impongore kama n'ibibanza bikingiwe ni mu gihe mu myaka y'1990 Burundi bwari bugizwe n'ibice 40% by'amashamba uruhongore kama rwa Rusizi rukaba ruriko rurasabirwa na leta y'u Burundi kwandikwa muri UNESCO nk'itunga ntakabakabwa